Yesu ashimwe. Duza mikrofone. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jena jenga Vandredi. Mvuye mu ntara iyo ndazino. Nari mazi mimisi mfisi ibintu ngana wamenga nikoreye ibiro bipima itoni. Candashika ngaha kuko narabibona njyamye nkanabirota. Shitse ngaha rero Vandredi ndabonana n'uyu mukozi w'Imana aranyakira aransenga cabwa n'abasenzi mu kumusengera muce muvuga mumbwire nze tumusenge baca baransengera bajeje kunsengera nagiye ndumva umenga kwanza ubwambye amenga afise nk'ibiro amajana 5 bajeje kunsengera nagiye numva afise nsigaranye nk'ibiro nka 50. Mani shimwe cyane rero ubu numva nyene ivyo nari nikore byose mu mubiri vyaramvuyeko. Dukomere Imana amashi menshi. Urumva ko Imana yakoze ikintu gikomeye cyane gose aje avuye mu ntara ni mu Rumonge. Aje avuye mu Rumonge aje gusengerwa Imana ikiramukiza none ubaridegemvya twongera Imana amashi menshi. Yesu ashimwe. Nanje magaze ngashima Imana ko yankishije hasima. Abumvishe ntaye yanje Imana yagukije hasima. Wari uyimaranye igihe kingana gute? Imyaka 5. Nawe uyu munsi Imana iragukiza. Dukomere Imana amashi yakije hasima. Yesu ashimwe. Jewe mpagaze ngaha kuva mvuka ntangwe guca ubwenge. Namye fise ibingwanya nkaronka ibiniga nkama ndiko ndiruka n'intambwe n'inzoka n'imbwibikibinja ariko haheza amezi 2 menye muri repentance agakiza ndakakiriye muri repentance ibibazo byanje biriko biratora umuti ku murongo neza ndiko ndashimira uhoraho ku buryo ivyo nari maranye imyaka 46 bitore umushiti mu mezi 2 Imana ihabwe icubahiro. Komera Imana amashi menshi cyane. Ariko wari ukwiye gukomera Imana amashi ukarenza ngaho. Ibibazo vy'imyaka 40 n'ingahe mu mezi angahe biriko biratoregwa umuti bija ku murongo. Imana ya repentance tuyongera amashi menshi. Yesu nashimwe. Nanje nashaka gushinga intaye yakajya kabuye. Jewe haheze nk'indwi 2 mbonye nyene buko muhira nyene bitagenda neza. Hanyuma ncaho nibuka ko mfise akabuye. Hanyuma nca ndagatora. Jewe umushinga ntaye wanje ntakora nanje sinkora. Ndavuga nti kwa kabuye karakora ibikomeye. Nca ndagatora aho nakabitse nca ndagashira mu mufuko w'umushinga ntaye wanje. Nca ndavuga nti ubushobozi n'imbaraga biri muri kano kabuye kazana amafaranga. Nukuri mwiyo ndwi nyene nta nivyo mbere nibutse ko nasenze kuri ako kabuye ntavyo nibutse ndavyibutse uyu munsi niho navyibutse. Hanyuma haca haza umuntu aca araduha 100,000. Haca haza uwundi nyene aca aduha 100,000. Uwo wundi wa kabiri wewe nta nuwo tuzi gushika ubu yaciye ku muntu ku telefone ati bampera bajya abantu 100,000. Turatubona iyindi telefone y'umuntu ari hanze aca aturungikira amayero ntayo mvuga igitigire. Yesu nabahezagiye. Twongera Imana amashi. Haleluya. Amen. Mumpera amashi Imana yacu. Mwiha amashakwiriye cyane. Amen. Ego murakoze ayo mashi na Imana. Nanje shatse kushimira Imana ku bwa kajya kabuye. Naimaze iminsi numva abantu benshi bashinga intaye ku bwa kajya kabuye. Nkavuga ati none kwe kije waho kabuye katigera kankore bitangaza bimeze gute. Ejo bundi rero niho navuze ati reka ndagatware kukaza aho nkorera ndabe ko nandi ivyo bintu bikora. Yesu nashimwe. Imana ya repentance irakora kandi iri ku kivi. Yesu nahabwe icubahiro. Ejo bundi vraiment naho rankora ugasanga akazi kase nkakora nka 10 20 mugabaho kuvaho ntangiye gutwara kakabuye. Ejo bundi nagiye gucyambona nkoreye 60 70 50 nukuvuga Imana iri ku kivi. Imana ya repentance muyongere yandi mashi ayandi masha kwiriye muyongere n'ayandi ico cubahiro n'icimana murakoze cyane. Twongera Imana amashi menshi cyane. Aha. Yesu nashimwe. Aha. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi
nanje mpagaze ngashima Imana kuba nk'imwe z'abazima. Kigira kabiri je naje ngaha ku munsi wa Mungu mbwira Imana ati Imana kuba naheruka kwinjira ngaha ari wa Mungu wa nyuma buca tugenda kumutakura ko ndinze ndahagera ndaza ko hakorewe ibikomeye cyane nanje sinze gusohoka uko naje byari bivanye n'ukuntu byari byase ko nja gusenga kumutagura kandi nateguye bivanye n'ibibazo yaho mbaye ariko Imana yaracinzira naciye nsanga ngaha bashinga intaye ngo vuga iki akabuye Imana yakoze wakabuye shitse muhana nivuga ati aho kabuye ntabwo ndagafise ariko ndizeye ibyo kakoze ku bandi nanje kakora igitangaza nkishika muhira ubwo nyene nabonye igitangaza ikigira gatatu nari maze hafi nk'umwaka wose byanka ko nkora amafungo nkategekanye kuyakora bikanka ariko mu ijoro ryo kuwa Mungu mbona umukozi w'Imana Juste ankoze mu kanwa angoboto y'ibintu arata arambwira ngo Imana irakwibutse Imana iragutabaye bukeye naciye nk'amafungo y'imisi 3 ndashobora kandi nategwa nawo umunsi umwe akananira iyo niyo ntaye nshimira Imana ihabwa icubahiro. Amen amen. Waragenderewe n'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Magaze ngaha nshimira Imana ikoresha abakozi bo mu repentance. Jewe navuye Ingozi kuva mu kwa kane nahise umwana afunzwe yaragitse ikibazo cyo kumugara nakomeza gusenga ariko ntivyigeze bikunda nakurikirana ubuzima bw'umwana biraha ariko narafashe indwi yo gusenga mu buri burakeye hanyuma itariki 17 turabwirwa ngo abamaze iminsi ngahi indwi ntizohera hatabonetse igitangaza izo tariki 17 narabonye igitangaza umwana wanje barase kumujana kwa muganga baramujana kwa muganga kweri iyo sanje ndamugwaza haleluya ikintu cyose Imana gikorera ku mwanya wacu iyo sa umwana araja mu bitaro yaramaze umwaka yateguriwe kuja kwa muganga biranga ariko ndashima Imana iyo yamaye kwihangana kandi abavyumvise ngaha barafashije gusenga itariki 28 mu gatondo saa 10 umwana caritaba Imana haleluya tubwirwa ngo muri byiza canke muri bibi dushima Imana ndashima Imana rero Imana yakoresheje ngabo muri repentance bongerwa amavuta kandi n'uhara kekeranya agira ivyizigiro je rero umwana ari muri morgue amaziko ariko munsi wa gatatu uhora ahabwa icubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanje ndashimira Imana cyane naguma ngambira kuza gushima kubera amagara make bikanka kwa Mungu nasanze nacerewe yavuze ngo ducagagure nanje ndacagagura jewe nari mfise abana muhira bane bose bari bagwaye barabahishano na jewe wa gatanu barampishano navuga ati Imana ibintu nzobigenza gute nuko ndashimira Imana cyane uyu mukozi w'Imana yavuze ngo musenge mugiye kuronka abafasha nanje Imana yampaye umufasha nsanga n'ubunyene Imana impaye umufasha umukozi w'Imana nyene nawe ashamenyesha se wiwe ndashimira Imana cyane n'ukuri abakozi b'Imana bo ngaha baramfashije uyu muvyeyi aramfasha anyereka se wiwe aramfasha mu buryo bwo gusenga no mu buryo nyene bw'amafaranga kuko nari nananiwe abana kugwaza abantu batanu mu nzu ata mugabo muri kumwe ari we urumwe wenyene ni byari ibintu vyoroshe baransenge abakozi b'Imana bo ngaha baramfasha mu buryo bufadika kuko hari umuntu agusengera gusaka bwati genda mubwo we namubonye ko Imana yaramukoresheje ubu rero nshimiye Imana abana bose banje n'ukuri Imana yarandinze guhamba Imana yarandinze amarira bose ubu ni bazima n'urya mwana wabona yaravyimbinda amazi gihaja no kwishure ivyo ndabishimiye Imana cyane naragenda mu masengesho bakambwira ngo isanduku ngo ziko zirayerera mu nzi wawe bakubwira isanduku gusa ko batazi gukurira ngo urufungo ruko rurayerera ariko ndashimiye Imana abakozi b'Imana bo ngaha bakora mu kuri no mu mpwemu kuko ntibari banzi twari tuzinanye ariko Imana yarabamenyekanishije abumvise gushima kwanje ndashimiye Imana cyane umukozi w'Imana Pastor Nduwimana Joseph akora mu kuri no mu mpwemu ntiyinubana haleluya afise urukundo n'uyu mwana we yaramutoye afise urukundo rurenze
urukundo nabonye ku bakozi b'Imana bo ngaha rurarenze icyo gihe naruriye no mu modoka yiwe ndicara ntibyari byoroshe bene data ntibyari byoroshe kuko ndi umwe mu rugo twararyama twese turi mirambika ngo ngaho abana baramaze indwi zibiri atanu n'umwe avuga bose narinze kubigisha gutambuka no kuvuga byari byasiju ryaragiye no kuvuga ntibavuga Pasiteri Nduwimana Joseph aranyuriza muri rya modoka umupfasoni wiwe nawe aranganiriza nukuri n'urugendo bampaye nafashe byagenze neza nukuri ndabishimiye Imana cyane abumvise gushima kwanje iyi ntaye ndoje no kumutaka ndayishime kuko nukuri Imana yo mwijuru yaramuhaye urukundo mu mutima wiwe ntiyinubana nakengerana Imana yamuremanye urukundo abumvise gushima kwanje mwaraheza gihoje. Amen. Komere Imana amashi. Ntago byari byoroshe kubera ko abana biwe umuryango wose abana batanu na nyina bose novuga ko basa nk'abapfuye kubera ko twabakiriye nsanga hariya muri salo bariko barabasengera ntago yashobora gutambuka avangaha ngo ashike hajya no guhagarara ntiyashobora guhagarara cari ikibazo gikomeye cyane rero twaramusengeye Imana imuha umugisha nta nubwo nari nkibyibuka nari naranabyibagiye ariko urumva we kavyibuka turamusengera apotre akamuhamagara nanje nkamuhamagara twese tukaguma tumurondera Imana imugirire neza rakoze ko yibutse je nta nivyo nari nkikibuka naranabyibagiwe kera dukomere Imana amashi menshi cyane Yesu nashimwe nshingiye intaye kakabuye kajya bakadusengereye kwa Mungu mfise imisonga myinshi mu mbavu ariko nshize ko gusa naho numva umusonga no munsi ubwo ngenda numva bijanye naho kabuye nyene mu nyuma naho ujya munsi naciye mvuga ati inge nanje mpime njana mu mpuzu ati izi mpuzu ndazirambiriwe njashiramwo kaye nta nzira nabona nabo haize iminsi 3 nagiye mbona igitenge kiguye Yesu nashimwe kabisa Yesu nashimwe amen nanje nitwa Manishimwe Aline nkaba mvuka muri komine Nyabikere yego naraje nyene barantelefone ndi muri Nyabikere bambwira ati burya rero ino muri Bujumbura hariho muri Independence tahantu hakita yego tahantu hakita hanyuma barabwira abavyeyi banje nyene baranduga ikandaza iyo njeje nari ifise ingwara yo mu mutwe nyene ndaza barasengera n'umupasiteri wese nyene arambwira nyene nawe nyene arafasha kwizera nyene none ubu nyene maje gushima yuko Yesu yankijije. Komera Imana amashi menshi Imana ishimwe ko yamutabaye kandi kamukiza. Yesu ashimwe cyane mbanjije gushimira basengeye naje ku munsi wa gatanu nari ifise ikibazo cyo kudahuza n'umufasha wanje mu rugo kandi imisi yose twama turajyana uko ngiye kuryama nkatora ishuka yiwanje nawe agatoragwiwe nkacashira n'abana impande yanje nkama ndota ndi mu kaburi kandi nkabona yuko mpamvye nyene ariko kuva uwo munsi basengeye sindasubira kurota ndi mu kaburi sindasubira no kurota indoto mbi kuva uwo munsi mva ngaha nyene nashitse mpuza n'umugabo ku munsi w'ejo naciye mbona igitenge kiguye ariko namwe ibitenge bize mu izina rya Yesu. Haleluya! hanyuma rero n'ubu nkaba numvise mu gitondo ari wambyura ati subirayo hajya ahantu Imana irakora rero narishimye ibyo nyene n'abantu basengeye Imana ibandanye bahezagiye Imana ibahereze umugisha twongera Imana amashi menshi isubirire mu kibanza tuyikomera Imana amashi menshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Genda shimiye Imana y'umwungere wacu. Jewe ntivyari vyoroshe kubwiwanje kubaha mu gisagara nk'amezi 6 atakaza ufise ntivyari vyoroshe. Naraje aransengera ndamubwira ko ngomba kuduga
ariko arambwira ati wihangane ntushobora kuba woduga akazi uzokaronka. Ndarindira ko ndonka akazi ndabura, ariko Imana ishimwe ubu nararose ka kazi. Kandi ndashimira Imana cyane ku basenzi bamfashije gusenga. Naraciye ku basenzi batandukanye ngaha bambwira ati genda uzokora ntuzoduga ruguru, ariko Imana ishimwe ramara amaje shetani abasi baba bagomba ko subira ruguru, ariko Imana ishimwe ko nkiri ngaha i Bujumbura. Imana ishimwe cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Aha. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nagumye ndwana n'amajwi byari byase ko mpaguruka. Uno munsi bisa nuko nari kugira anniversaire y'umunsi umugabo wanje yakirijweko. Nivyo shimiye Imana. Hallelujah. Twongera Imana